Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biba biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata bitandukanye ariko bifise aho bihurira n'ubuzima abanyagihugu baba ariko baracamwo. Muri ano makuru muraza kumvamwo vyinshi bitandukanye kukuri kw'abanyepolitike b'abanyafrika kuba kure nk'ukwezi nk'uko bimaze gutangazwa n'ibimenyesha makuru bitandukanye bikomeye vyandika kuri politike mw'isi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Benshi bavuga ko ukuri kw'abanyepolitike ngaha ku mugabane wa Afrika kuba kure nk'ukwezi, arico gituma bagerageza gukora ibishoboka vyose kugira uwushaka kuvuga ukuri nyako ntabeho canke nidegemvye, eka mbere akitwa ayandi mazina amwankisha abenegihugu nk'uko bataba bashaka ko uko kuri kubenegihugu kumenyekana. Mu Burundi muhora mwumva ijambo rikoreshwa inyanka Burundi, harya nta kintu abanyepolitike bavuga kitagira igituma abakivuga. Nkaha tugiye kubabwira amabanga yabo bataba bashaka ko aja ahabona, ivyo benshi biheza abanyepolitike bakavuga ko umuntu abivuga ari inyanka Burundi canke se yanka igihugu ku rugero ruteye ubwoba. Aha rero ikintu ca kabiri bihutira inyuma yo kwifatira igisirikare n'igipolisi mu minwe, baca barondera ingene bakomeza icitwa umugambwe, kuko ico nico gica kibafasha gushikira no gucengetera mu bene gihugu nabo kugira babigarurire mu kubereka imigambi itabaho, kubabwira ibintu bisa n'ukuri kandi ari ibinyoma. Hasa vision bagiye baravuga mu minsi yaheze, mu myaka yaheze ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ko Uburundi bwari kuba bwateye imbere, ngariko bukaba bwarateye busubira inyuma ahubwo. Benshi kandi baragiye bumva vision umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yazanye, akavuga ko umwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu iterambere, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2060 buzoba ari igihugu giteye imbere. No kuvuga ko umunyepolitike arashobora kwandika ikintu gisa n'ukuri ashobora kwandika ikintu gisa n'ukuri ku gitabu ariko imbere mu gitabu huzuye ibinyoma gusa. Aha nshatse kuvuga ko ashobora kuza akubwira ibintu kandi akwereka ko azobirangura, ariko mu mutima wiwe abizi neza ko ariko araguhenda atanivyo ashoboye. Uburorero namwe ntimuri bato, ababayeho kuva mu mwaka w'igihumbi 1990 gushika muri uyu mwaka bo bitahura vuba. Mwobwiha uburorero mukaraba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 ivyo abanyepolitike bagiye bababwira mu kwiyamamaza mu myamamazo y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2005, imyamamazo y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010, umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2020. Benshi bagafatira karorero ku vyagiye biravugwa mu myamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2020, aho Varisto Ndayishimiye yagiye arabemerera ibintu bitandukanye, akabikora imyaka 2 ya mbere, munyuma ibintu bigaca biyangara mu gihugu, aho hakazamo ikibazo c'igitoro ndetse n'ibindi bibazo bihanze abene gihugu. Muzorobe kandi vyagiye bija mu ngiro uko bingana ni bike cyane, ariko bo baratunze cyane gusumvya n'igihugu. Benshi bakavuga ko kandi abanyepolitike bagiye barihagira amasoko ahambaye y'igihugu, nkuko tuzobigaruka ko makuru yacu turiko turatohoza cyane y'amasoko yagiye arigarurwa n'ibihangange mu butegetsi ndetse n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikintu kigira gatatu bakora no kurwiza abayoboke, ibi rero barabicisha mu nzira nyinshi cyane. Icambere bakora hazamwo inzira yo kugaburira abenegihugu ikintu citwa ubwoba, nuko batera ubwoba ku kintu kimwe c'inkora mutima bazi ko mutinya coba carababaje cyane muri kahise canke mutifuza ko kizobashikira, baca rero bazirikira aho nyene. Nico gituma nkaha ngaha akarorero mu Burundi CNDD-FDD gerageza kumvisha abarundi ko ariyo yazanye amahoro, nimwayireka amahoro azoca yongera agaparangana. None mwibaza ko ari vyo no mu bindi bihugu niko bigenda, niyo mikenyero babandanya bakoresha.
Ikigira kabiri hariho kwereka umugwi kanaka nyamwinshi ko witaweho bafatiye ku bwoko, idini, akarere ndetse n'ibindi. Umugwi ugwiriyemwo abantu benshi niwo baca bisunga cane bakabereka ko bariho kubw'ineza yabo. Uyu munsi muri CNDD-FDD bagerageza kwereka abahutu ko aribo benshi 86% ko aribo babakuye ko intwaro y'agahutu y'abatutsi. Ariko biravye n'uyu munsi abapfa, abanyuruzwa, abari mu buhungiro, abapfunzwe bazira ivyumviro vyabo vya politike, abenshi nabo agwiriyemwo abahutu. Icya gatatu kandi abanyepolitike bakoresha no gukenesha no gusonzesha igihugu kugira bene gihugu babayoboke bame babakomera amashi kuko aribo babateze ko amakiriro. Iyi rero niyo yindi nzira ihambaye abanyepolitike bakoresha ukwigarurira abantu mu kwigarurira abantu. Ibi bakabikora kugira umuntu wese abeho mu gihugu azeye kuri bo. Shaka ube wikorera ivyawe, biba ngombwa wiyegereza umunyepolitike ari ku butegetsi kugira ivyawe bikore mu mahoro n'umutekano. Ubundi bwo kuguhombesha nta munota bisaba. Abana bahejeje amashure ni ngombwa biyegereze umugambwe uburi ku butegetsi kugira barabe ko hari ico boronka kibafasha ubuzima. Woba umurimyi, woba upakira amabuye, aho hose bazokwereka ko ubukora kubera bo bari ku butegetsi. Rero utegerezwa kubegera. Nico gituma muhora mubona abajene cyangwa se urwaruka abaja ngaho bagatukana bakavuga ko bamwe bavuga ukuri kwibazo biri mu gihugu ari nyanka Burundi. Harya hose suko ukuri baba batakubona, ahubwo baba bibaza ko niyatukana abo mu mugambwe baza kubona ibitutsi vyiwe hama bazomwiyumvire ko. Ibi ntawe bitane no gwemukira ibihugu vyabo. Benshi kandi barabibona kuri bamwe mu bagabo bakomeye cyane benshi bafata nk'abijunja n'ijambo mu gihugu kuko aribo bama batukana ibibazo bikomeye igihugu kiba kirimo kiracamwo, bagatuka abo badahuje ivyiyumviro, abo badahuje umugambwe ndetse n'abandi batandukanye baba bavuga kuri ivyo bibazo bihanze igihugu. Ivyo byose rero nivyo bivyara rya jambo muhora mwumva ngo systeme. Abanyepolitike nibo bakunda kurikoresha cyane. Harya wumvise CNDD-FDD w'umutegetsi akubwiye ko ari muri systeme, uzomenye ko akubwiye ko akubwiye izo zose duhejeje kudondagura ruguru. Abantu bato nabo bajako nabo ngo bari muri systeme batazi icari cyo systeme, ntibamenye ko iyo systeme ariyo kubakenesha no kubasonzesha gusa. Iyo systeme nyene niyo icibafasha no kuronka abantu baba abenegihugu bigaragara, ariko muri bo mu mitima yabo batakiribo. Mu mitima yabo baba bariyatse ubwenegihugu kubera umunyepolitike kanaka. Abo rero ntibaba bakira abenegihugu, ahubwo baracitse abaja canke ibimara nkuko benshi bavyita, bakabita ibisoke vy'abanyepolitike. Ikibabaza abantu benshi cyane barabira kure ivya politike ndetse bakanabijamo cyane, abenshi barabaye abaja b'abanyepolitike gusumba uko baba abenegihugu. Mu gihe rero abanyepolitike bamaze kubonona ndetse bakanabona ko baronse abo baja babo benshi, yemwe nta jambo batinye kubabwira, bavuga ayo bashatse, abaja babo bakikomera amashi. Naho bo basuzugura vyimbona nkubone, abaja bakoma amashi kuko baba batagira ubwenge bwo kwitahura. Mweshi bahora bumva uwahora arongoye inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, ese amajambo yagiye aratangaza kubene igihugu, akavuga ko abene igihugu batunze mu Burundi vyose bihari, vyose koko birahari, ariko vyikubiwe n'akagwi kamwe kabategetsi nkuko benshi babivuga. Gukubahuka rero utwara urwego nka rujya ukabwira abene igihugu ngo mwebwe hari dolari mukeneye kugira ngo mubeho. Uti muri mwebwe ninde arabona idolari? Babandi bose bagaca bakoma amashi menshi cyane. Mu gihe Geras Ndabirabe we azi ko igitoro mwakibuze kubera ata amadolari mufise yose yagiye kuyabika iburaya. Mu gihe azi neza ko na yebo umurundi yambara ishika mu Burundi kubera idolari, ariko kubera azi ko abo abwira babahinduye abaja nta sonagira mu kubivuga. Abataraba abaja nabo ntaho bafise bamuhinyuriza kubera ya systeme. Ugerageje kumuhinyuza nawe asanga yinjijwe ibohero.
Reka tubahereze akandi karorero. Hamaze iminsi havugwa cyane ingene umutambukanyi w'umukuru w'igihugu General Ndayishimiye yonona amafaranga y'igihugu mu kwiyambika ibintu bizimvye cyane agurira mu masosiyete akomeye ku isi kandi arya mahera nayo igihugu sayiwe. Muhora mubona amajambo yishura n'ingene ayishura vyerekana agasuzuguro kenshi cyane. Ariko ukaza ubona abantu bamushigikira ngo ni wiyambarire muvyeyi wacu abakwanka abakwandureko, mu gihe umuvyeyi wawe kuvyara ariko agenda miguru peku atagira na yebo kubera ubukene yashizwemwo n'uwo benshi baba barise umuvyeyi wabo. Ese mwumva koko uwo abakiri umwene gihugu canke aba yarabaye umuja? Nukuvuga mu gihe ukiri umwene gihugu nta giceri na kimwe gikwiye gutakara ngo ureke kumenya icatumye gitakara. Kiro ni uburenganzira bwawe, nuko ubwo uburenganzira mu bwako n'abanyepolitike kubera za systeme zabo zo kubatera ubwoba. Nkuko bivugwa bamwe bakavuga ko Angelina ari umusuku wanyu, ngo simwe mukwiye kuba abasuku biwe, ngo rero birya vyose mubona afise no kubera azi ko mwabaye vya bisoke vyiwe. Urya yarakwiye gukena mwege mu gatunga kuko nimwe ba boss biwe. Ibaze rero umukozi yambara amarori ya miliyoni 5 mu gihe boss biwe agenda atambaye ibirato canke mu gihe boss yaraye ubusa. Mu bihugu bigifise abene gihugu nta majambo nkarya Angelina yo kubaka kuvuga kuko yoba kwegeye akaga umugabo wiwe n'umuryango wiwe. Eka mbere mu bihugu igisirikare gihagaze neza batatamitswe ibiturire neva ngo ntabakiri ku butegetsi nkuko bitangazwa na Eric Nyandwi yandikira UBM News. Kandi ngo vyagiye bishika benshi cyane harimo na Robert Mugabe mu gihugu ca Zimbabwe. Uyahuye n'ibibazo bikomeye kubera umugore wiwe Grace Mugabe batazira guci Redi. Impanuro ya gusa Eric Nyandwi arongoye ikimenyesha makuru UBM gashaka gwa abanyepolitike abaja ntibigira murantungi ngabaja ntibagira ubwenge, ariko haragera igihe navyo nabo bakaruha. Abo bitwa ibisoke bakababara bagatangura gushaka kwibohora. Rero kubera ko baba batagira ubwenge nta nzira z'ubwenge bacishamwe ivyimviro vyabo, ahubwo bobo bakoresha inguvu. Aho rero habavye no ngaha inaha, nubwo mwibaza ko abaja babategetsi canke se abo bitwa ibisoke arivyo vyinshi, usuzume bazoruha bahinduke kandi bazokoresha inguvu nyene. Nka kurya intwaro za ba micombero bagaza buyoya bahora bibaza ko abahutu babagize ibisoke bitashoboka ko bavuga canke bigwanire, ariko vyaratevye biranka ko baguma banumye. Mu mwaka w'1986 batangura kuja mu ishamba kwigwanira barondera uburenganzira bwabo. Na CNDD FDD niyo nzira baciyemwe kugira bagere ku butegetsi, ngo none raba nabo murushijeho kugira abarundi bisoke n'abaja banyu. Impera nimeruka bazohaguruka ubwo bwoba mwabateyemwo hazogira igihe bubarengere nabo batangure gushaka kwihora, ndetse kubera ko amajambo abanyepolitike baba barababwiye n'ubundi akenshi baza bagatahura ko ari ibibesho bitagira ico bibazanira. Ni mugihe kandi hari inkuru iriko iravugwa cyane mu gihugu ca Tanzania ku barundi bari muri ico gihugu, aho hari bamwe mu barundi bashika 25 bafatiwe muri ico gihugu bariko barakwa amahera kugira ngo barekugwe. Benshi bariko barakwa amahera angana n'ibihumbi 250 vy'amashiringi y'amanyatanzania kugira ngo barekugwe. Nkuko ino nkuru tuyikesha ikimenyesha makuru UBM News, nkuko vyemezwa n'ikinyamakuru kandi The Citizen ca Tanzania, abarundi 25 baciriwe gupfunga umwaka inyuma yo kubura ihadabu ry'ibihumbi 250 vy'amashiringi ya Tanzania baciriwe na sentare y'intango ya Kisutu. Hakaba ari kwigenekerezo ya 4 mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 inyuma yo gufatwa batagira ivyangombwa. Aloni Ryamuya arongoye sentare ya Kisutu akavuga ko abo barundi bagirizwa kuba muri Tanzania ata vyangombwa bafise. Kwigenekerezo ya 4 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2025 sentare y'intango yaciriye igihano cyo gupfunga
cyo gupfungwa umwaka canke bakariha dabu ry'ibumba 250 vy'amashiringi y'abanyatanzania. Abarundi 25 bafashwe ata vyangombwa bagira bibemerera kuba mu gihugu ca Tanzania. Nkuko vyemezwa n'ikinyamakuru The Citizen Tanzania, abo barundi ntibashoboye kuronka iryo hadabu baciriwe n'ubutungane bwa Tanzania, ivyatumye baca bapfungwa umwaka umwe. Amwe mu mazina y'abo barundi nkuko bibandanya vyemezwa na The Citizen yo muri ico gihugu ni Manirambona Atanazi Igirinya, Elvis ndiyo kubwayo Jean Marie, Manariyo Ezekiel, Ndereyimana Elvis ndetse n'abandi 200. Nkuko vyemezwa rero na Aroni Ryamuya arongoye sonere y'intango ya Kisutu, abo barundi bagiriwe n'icaco kuba muri Tanzania binyuranye n'amategeko kuko badafise ivyangombwa bibemerera kuhaba. Benshi rero mu buzima bugoye mu Burundi bakagira inama canke se bagahereza impanuro rwaruko kugerageza kujabuka igihugu bafise impapuro z'inzira kuko benshi bahura n'ibibazo bikomeye ku mipaka ndetse n'ibihugu baroyemwo. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.